nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'Uburundi mwavuze muti muri mu rugamba rw'ubutunzi. Ubwo rugamba umuntu yumvirije amajambo mwashikirije igihe ibanki nkuru y'igihugu BRB yakwiza imyaka 60 n'ubuheruka, aca yumva yuko by'ukuri ubwo rugamba rutoroshe. Mvuga ko rutoroshe kubera ko nshishije ko mwaragize muti hako jewe ntsindwa ku kibazo c'ubutunzi nzopfuma apfa, kandi ninapfa ntimuze mundirire. Ubwo rugamba muri mwo rw'ubutunzi navuze ko byumvikana ko rutoroshe, ariko kandi umuntu yumvise ayo majambo ko niho hava yibaza ati umukuru w'igihugu muri urwo rugamba arimwo bamutereranye. Ahanye n'icubahiro mu hagati we n'umushikiranganje ajejwe umutekano, ubundi ajejwe kwivuna abansi. Vyansi ko muri urwo rugamba mwatangaje ko mugiye gusubiza iteka ifaranga ry'Uburundi. Nuyuhe mukenyuro muzokoresha utandukanye n'indi mikenyuro mwahora mukoresha yindi? Arakoze cyane. Arakoze uvuze ngo urugamba rw'ubutunzi, igitondo abwira ko rutoroshe nuko nakubwiye ko ikigwanisho n'amahera, hanyuma urugwana nawe ntiyambaye uniforme. Mugabo kuri kiya kibazo c'amabanki twaramaze kubona ivyo ari vyo. Amabanki twasanze nayo nyene mu bariko bagwanya igihugu barimwo kandi nta kubesha kurimwo. Reka ndabereke. Burya bwa mbere twagiye kubona uru rugamba rwarirwo igihe banyegeje amahera y'igihugu yose, tugasanga ntayakiri mw'ibarabara. Inoti z'ibihumbi 10 n'iza 5, yumvira ahantu hari kuba hari kwazunguruka imiliyaridi zirenga 500, tugasanga ntizishikana 15 bayanyegeje. Twagiye kubona ivyo ari vyo igihe tuzanye izindi noti nshasha, tukabona umuntu azana imiliyoni 10 zigitekeye neza muri kagasashe, nuvuga yazitwatagiye kuzikoresha, yagiye kunyegeza gusa. Mugabo tugiye kugira amatohoza, duca dusanga bashaka ko dukora izindi noti, banki nkuru y'igihugu izishize ku kibuga, zimwe banyegeza nazo bace bazizana bazirundeho, hanyuma haca ibihera vyinshi bitangana n'itunga ry'igihugu. Ico gihe hacaba inflation, nuvuga bacuja gusuma utwaye umupfuko ikiroro c'amahera ugiye gusuma ku isoko. Ico gihe twarabonye ko ari abandi bari bazanye amadolari barayanyegeza nayo kugira aze bace bakuvunjira. Hakutwara umupfuko w'amahera ugiye kugura isombe, ucu twara amadolari no kuvuga ifaranga ry'Uburundi ribe ripfuye ubutakigaruka. Nivyo bashaka. Murumva ko ngo rugamba rwari rugoye. Mugabe ingene Imana yatubwiye iti nimukora izindi noti, izo zitwe ko zapfuye, zakandi zarapfuye, urumva kuko zari gukora ikibi mu gihugu. Bugico nico cambere twagiye kuboneraho. Hanyuma haje noti nshasha. Inyuma y'indwi zibiri mwarabonye ko zica zinyika. Ziranyika neza, bose baravuga n'amabanki yose aravuga ko atamahera afise. Ico gihe naciye mvuga nti ubu nyene hariho ababijejwe. Genda muri ibanki ariyo yose, bugurura imashini, bace bemprima, hanyuma twe tuzoja kuraba ayo mahera yo yaroye, kuko ibanki yose turazi ayo twayihaye. Aca twerekeyo yashize. Dusanga tugiye kuraba mu mpapuro twasoye dusanga amahera ariho. Ducaruva tuti iyi rero ni dossier judiciaire, uyu n'ushaka kwica igihugu, kuko burya crime économique ni mwe nizo. Tutu rero ubu nyene tumucira urubanza nta kindi. Babonye batatu bonye namaze kubazwa, tuza tubona barayazanye baranyegurura. Murumva abantu tuba turagwana baribo. Ico kibi cambere mwarumvise ama ONG amaorganisme international bose bagoma kominduru ngo ntibajane ngo amadevize ngo bazaye mu gihugu, ngo bayajane mu mabanki ngo asanzwe, ngo ntibayajane muri banki nkuru y'igihugu. Ico gihe turabareka tuti turabe, gaburya uri kuragwana urugamba utaretse ngo urabe. Hanyuma duca dusanga abo bantu ntibayazanye ntayo tubona yinjiye mu gihugu. Turabaza ruti none ko bakora atamahera bazanye bakoresha iki? Amarundi bayakura hehe ko batarima ngaha? Niho twaja kuraba dusanga amabanki arabaha amahera, mugabo batazanye babaha amarundi, mugabo batazanye amadolari amadevize. Tuti none nayo mwabagabiye ningurane mwabahaye
niho twaja kuraba duca dusanga bayashira ku makonte yabo hanze bagaca baza mu Burundi bakabaha amarundi no kuvuga amahera ntapfe yinjiye mu kigega cy'igihugu cy'u Burundi ngo aharugwe muri economy. Urumva ayo mabanki amahera bashira hanze ngaha mu Burundi bakabaha amarundi. Ico ni kimwe. Hanyuma tugira irindi tohoza tubaza abagwiza tunga bagura ibintu hanze bemporota ukamubaza uti mbega wewe wajanye amadevize cy'amarundi muri banki kugira ba transfer ati je najanye amadevize liquide ni sawa duca tuvuga none ya transfer yahe ko tutayabona nova ya mabanki ara transfer muga mahera tutazi ya liquide nayo bajana muri yo banki ko batatangira raporo aja hehe yagiye he. Ivyo byose ni ibintu naciye mbona neza maze kubibona yuko amabanki yabaye umwasi w'igihugu. Ubwo rugamba rero rw'amahera urabizi ko rutoroshe na cyane ko abarundi bakunda amahera ubahaye amahera n'igihugu bokigura ejo bashobora guha amahera amamiliyaridi nk'amajana n'amajana y'abarundi batimutera amabuye nico yitwa nabivuze kuki abarundi mugabe namanda babwira abantu bashobora kuza turiko turondera heza n'abakabereka habi nico gituma rero ari ukumenya ko uru rugamba kuko barashobora guha amahera naka wari gukora iki akakagikora kubera bamuhaye amahera abantu baramaze kumenyera kurya igihugu ataco bakoze cyo gituma dutegereza kugwana rero uvuze ngo mbega baragutereranye wewe warantereranye ntiwari ukwiye wewe kundabira nawe warantereranye tangura ivyo byose niwe ubimbwira ubwa mbere kuko ni utembera ukumva ukabona ugacuza kumbarira nk'abantu baravuga ngo mbega ngo azatambikiza rumwe ngo reka twinumire ngo aratambikiza rumwe nivyo ntibivugwa